oya umvize ndakubwiye ego ndakunda umuziki sivyo kandi cyane kuri bakunze ni mashaliti yes je ndakunda umuziki gose kandi n'abandi barabitse ko nkunda umuziki cyane ndakunda no gutamba kandi nabizi gusa bivana naho ubuti ne uri mu isoko ukumva umuziki wotutamba unajua kwanza ndoa ni kujipanga ya hatujajipanga hatuwezi tukakurupuka eti kwa sababu wengine wameingia kwenye ndoa na sisi tuingie kwenye ndoa hapana. Bakunzi ba Ashali TV panje kubaramutsa ama ku mazina nkaba nitwa Prince behind the camera nkaba ndi kumwe na Ali bin Daud. Ndabibutse yuko no munsi twashoboye kugendera muri quartier ya Buhinyuza aho twashoboye gushika ahantu hakorera TV online yitwa As TV ama twashoboye kuronka ibako ryo guhura n'abasister bacu reka tushoboye kuba akanya bidondore tushoboye kubamenya muba mwitwa bande. Bon medina yanjye nitwa Jinela iteye iteka. Jinela umeze neza? Umeze neza cyane. Reka dusubire ku buryo bw'iwanje tushoboye kumubaza izina mu sister tubona nga sinzi muba mwitwa bande. Je nitwa Ashanti. Bakunzi ba Ashali TV nimwibagire gushiraho subscribe mugume muronka ibintu bigiye bitandukanye kuri channel yacu ama hari kintu nifuza yuko twayaga gatoya n'aba sister bacu nibaze ko mubabona ko bameze neza n'aba sister bari hayi ukuntu barenze guca ibintu bigiye bitandukanye cyane burya ni ataye nabuze nico mvuga kubera ko aba sister barenze ndabeshaga Ashanti. C'est vrai. Ni bala. Ikintu cyambere nshaka kubabaza sikindi ni kubabaza yuko kugira mwiyumvire gukora umwuga wo journaliste eske mwabyifashemo gute donc mwiyumviriye gute gukora ako kazi ko journaliste? Pardon, je peux parler en Swahili s'il vous plaît? Aucun problème. OK. Kwanza hii kazi just ni kitu ambacho ilikuwa ni ndoto yangu kuanzia zamani ningali mtoto. Ni kitu ambacho nilikuwa napenda sana na alhamdulillah namshukuru Mungu. Nadhani nimetimiza ndoto yangu. Natumaini unafurahia kufanya kazi hii? Nafurahia sana. Turudi huku mkono kushoto. Inakuwaje nyinyi? Jesi mvuge Kiswahili. Bakunzi ba Ashali TV ni ataye ababa ni noma. Mu Kirundi. Bon, ngerageje kwishura ikibazo cawe. Bon, je ingene navyiyumviriye, bon, novuga sinatangwe kuvyumvira ngo nkiri mutoyi cyane, maze gushika muri secondaire niho ahantu niga ku ishuri niga ko nasanze hariho club ya journalisme. Gusa hoho ntitwakora nkuko ama TV online akora. Bon, twararondera amakuru kwera hari muri internet. Rero muri internet hari ukuntu abanyeshuri batumviza amaradiyo. Niho rero twaciye twumvikana n'abumva ko bo bishobora ducrea iyo club yo kuza turarondera amakuru atandukanye kugira dushobore kuza turashikiza abandi banyeshuri muri internet badashobora kumviza amaradiyo. Rero nahereye mu iyo club niho kwanza natangiye kumva yuko no kundi ibintu vya journalisme kurondera amakuru kuyavuga hoho nitwavuga kuri micro twaje kuri drapo tukavuga amakuru twatohoje twaronde kuko twebwe dufite na permission yo kuja hanze kurondera amakuru canke twe dufite n'amaradiyo yiwacu ishuri ryaduhaye kugira dushobore kumviza amakuru hama tuyashikiriza abandi banyeshuri. Nuko rero natangiye kwinjira mu bintu vya journalisme ndakoramwo 2 ans imyaka 2. Ndibuka yuko bakunda kunyita ngo kiramvu kubera ko naravuga cyane ndi kuri drapo naravuga cyane amakuru ndabikunda uko nyene umva campeza rero n'ishuri arivyo nkirimwo niyo club hama maze kuva muri internat umva cangenda mu ndi buzima busanzwe. Rero niho naca ntangura gukora kuri TV online
yego mugabo urumva uko dukora kuri TV online hoho ntibisa uko dukoresha micro ndumva navyumvisemo uko nyene ntangura kubona yuko ari ibintu biri muri jewe navuga ngo ari nka talent ibintu nk'ivyo nyene kuko nabikora ndi fier yes nuko gushika n'ubu rero hama mukaba mwashoboye kubumva uko bariko baravuga mu ncamake mwamukorera muri TV yanyu yitwa gute? Ace TV nkuko nabibabwiye ubwa mbere aba nibo bakora muri Ace TV. Est-ce que kiba imagine ku create izina ryitwa Ace TV? Mwanzo ilikuwa inaitwa Naho TV. Yes, ilikuwa inaitwa Naho TV. Lakini tuliona tu change kwa sababu nimeona jina halifai unapaswa kubadilisha lingine jina. Tuliona tubadilishe tu. Yes. Tukaona tuite Ace TV. Every story matters. Tukijadi kuangalia kwenye industry yetu, tukienda kwenye waimba muziki ama wa journaliste, wengi wao wanakuwa ni wanaume ndio wanapambana zaidi kuliko wanawake. Ungependa kuambia nini wanawake wenzako kuhusu kufanya kazi yote ile ambayo inakuwa iko kwenye meza? Ningependa kuambia kwamba usidharau kazi wala usidharau eti kazi inakupa mshahara mdogo wala nini kwa sababu haujui mbele patakuwa nini. Mimi mwanzo nilianza kuwa journalist yani ya masomo tu. Yes. Pakiwa kermesse walikuwa wanilipi kitu, pakiwa kermesse napita kila class naanza tutakuwa kermesse musée vivant au tunasimama rassemblement. Nafanya hivyo ilikuwa inilipi kitu kabisa. Kweli. Lakini hicho kitu kimenisaidia na hivi ndo naona manufaa yake kwa sababu unakuwa nasimama hata mbele ya kamera, sioni aibu yoyote. Yes. Kwa hiyo ningependa kuwashauri wanawake wenzangu kufanya kazi hata kama unajua haikulipi vizuri lakini fanya ujui mbele kutakuwa nini. Na usitaki kufanya kazi. Akatsuye ku Murundi wacu gato. Ndabona ndabizi ariko indimi ziratandukanye ukuntu. Ama nikiye kintu woba ushaka ko aka kazi kawe kazogufasha mu buzima bw'imbere? Bon, ico nifuza yuko aka kazi nkora d'abord nuko konteza imbere kandi nugakora neza n'umutima uri mu nda. Just nugutera imbere muri byo ukagira experience iri ku rwego rwo hejuru. Donc ibintu nk'ibyo nyene. Nikiye kintu kimaze kugushikira muri aka kazi ukora kikakubabaza? Bon, novuga gute ni hamwe nyine bavuga ngo nta kazi katagira risque. Bon birashika nyene ugiye gukorera nko kuri terrain ugahura n'ibibazo tugasanga amasaha mwavuganye n'umuntu usi yashitse cyangwa ugasanga we wamaze kugenda wamaze gushikayo ukazumva ngo programme yahindutse iki urumva twontuntu nyine tugenda turaba tukakubabaza umugabo mu nyuma ukagerageza gutahura mugenzi wawe hama nawe ukitahura. Yego ntabi. Sister Ashante, ipi changamoto ambayo ishakutana nayo katika kazi hii ambayo unaifanya journalist? Changamoto ni nyingi sana. Changamoto kuna wakati kama gisi alisema hivyo, kuna wakati mnapanga na mtu program mkutani fasi fulani. Unafika anakuandikia message sikuji tena. Unakuwa umetumisha kwanza transport muda wako. Kwa hiyo unaamua tu kutumia uvumilivu. Na kuna wakati hata mnafika hapa kwa kazi labda usikuwa kuamka vizuri, unavurugana na mwenzako au mwenzako anakuvuruga, ni ile tu unatumia uvumilivu lakini ndio hivyo. Abakunzi ba Ashali TV mukomeze mudukurikirana neza kuko ibintu bigiye kuryoha mu mwanya muto. Hama no biko biraryoha. Nibaze yuko muko murabikurikirana neza. Reka dusubire kandi kuri umudada wacu. Eske mugiye uriko urakorana n'abatipe cyangwa abahungu na ibintu byo bigutwaye mugiye uri umukobwa uriko urakorana n'abahungu haba ibintu byitwa by'urukundo? Eske mugiye habaye kandi y'urukundo muri travail ukora bigenda gute? Bon, d'abord ibintu by'urukundo navuga yuko biza najewe kuri STV abahora bankurikirana ndakunda gukora ibiganiro by'urukundo. Mugabo
novuga yuko ibintu by'urukundo bya santima biza kuza after job urumva turi ku kazi tuba turi ku kazi hari ibyo by'urukundo naho sinzi uko mbajije umuntu akankunda canke je nkamukunda canke sinzi ibyo mbajije ne yo mukunda canke bagukunda ntibirashika aho nkorana n'umuntu n'umukunzi nuvuga abo dukorana tuba dukundana nk'abavukanyi nk'abantu nyene basangiye intumbero yes ntibirashika vraiment ngo nkorane mu gihe woba wagize rere ku mukunzi wawe hama ugasanga umukunzi wawe murakorana akaba ari we boss wawe eske muri uwo mwanya shwa yokora ni shwa nyabaki kuri wewe canke wewe mu gihe uri boss wewe ari umukozi yononya akazi kawe muri iyo sense wifatamwo gute? Bon icambere novuga nuko nuwo mukunzi wanje naho twaba dukorana nawe nyene yoba di target dufise mu gihe rero yoba ariko arica iyo ntumbero dushaka gushikako nuvuga ubwiwe ntiyoba nkunda kuko ari jendi boss akaba ari umukozi yoba ariko arica akazi kanje nuvuga rero jewe twokundana kandi nicobuze yuko dukundana dukorana oya twokundana mugabo urukundo goza après yakazi wewe unachukuliaje hiyo kwa upande wako? Unadhani kwamba ukishakuwa na mtu ambaye anatoka naye kimapenzi wakati unafanya naye kazi itakuwa ni vizuri zaidi ama? Mimi naweza nikasema sio vizuri. Yes. Kwa sababu mimi napenda sana mtani, napenda kutania na mpenzi wangu. Yeah. Sasa nikisema nifanye naye kazi kuna mambo ambayo hapana kabisa kazi na mapenzi. Yeah. Ni kitu gani hasa unachotarajia kuweza kukifanya miaka 2 mbele ama miezi iko mbele? Natarajia kutumika nifike mbali ya. Je, ni kitu gani unataka hii kazi iweze kukupatia? Hii kazi just ningependa tu watu wazidi kusubscribe channel yetu. Yes. Yeah. Ikintu gikuru nk'ubu mu mwanya wumvise sister akora muri As TV turifuza yuko mwofata indege mukajabuka kujya gukora ikiganiro mu mahanga. Eske muri uyo mwanya wewe nkawe wifata mu gute? Bon d'abord biravana no bangiye gukorera As TV cyane. Yes. Bon byari byiza cyane kuko yumva yoba yintambwe duteye tukajabuka tugiye gukorera hanze urumva byari byiza cyane umuntu yobyishimira kandi nyene bon biba biryoshe tu. Abakunzi ba Ashali TV mkomeze mugira subscribe ya share na comment ama tuandanye n'ikiganiro cyacu. Kwa muda huyo unaweza ukajichukulia vipi ukishasikia simu inakwambia kwamba unahitajika kwenda kufanya kipindi nje ya nchi? Utachukulia vipi? Natumikia hii ASTV. Yes. Yaani naweza nikafurahi sana kabisa. Kipindi ikiwa ni bourse ambayo sio ya nchi ya kawaida, sio Afrika, sio wapi, ni nje ya nchi za wazungu manake. Unachukua ndege na kuweza kuelekea nchi kama hiyo. Itakuwa ni mara ya kwanza kuweza kupanda ndege ama ushazoea kupanda ndege? Yaani nasema ukweli itakuwa ni mara ya kwanza. Alafu naweza nikafurahi sana. Nibaze yuko buri muntu wese abakeneye gutera intambwe kukintu aba ariko arakora. Eske nkamwebwe muba mwamaze kugira mariage? Bado. Kuna kosa nini iliweza kufikia malengo? Unajua kwanza ndoa ni kujipanga. Yes. Yeah, hatujajipanga. Hatuwezi tukakurupuka eti kwa sababu wengine wameingia kwenye ndoa na sisi tuingie kwenye ndoa hapana. Tunajipanga kwanza lakini inshallah. Inshallah. Unajua kwenye kipindi chetu kama hichi, waga kuna watu wengi ambao wanaona hichi kipindi. Sasa anza katokea bro fulani, nchi fulani akasema yule mdada bana nimetokea kumpenda. Nahitaji naonane naye. Niweze kuzungumza naye kila kitu kikae sawa. Utachukuliaje kwa hiyo muda? Nitachukulia fresh tu lakini mimi nina mpenzi. Niko na mpenzi wangu. Ubifatanga gute mugihe muri commentaire haje umutipe yandika yuko yifuza kubona na wewe, yifuza yuko muba mu rukundo mugihe amaze kubona interview yawe? Woba uri single today? Bon, just ndi single. Ofisi umukunzi? Yeah. None mugihe haje uwundi muntu yifuza kubana nawe ufata mu gute? Bon, d'abord no mushimira cyane. Kugira umuntu yumve yuko agukunze. Antuka nta kintu kibi aba kubonyeko.
urumva nta defo yotuma uvuga ati bon just iyo ubonye umuntu ukumva uramukunze nuvuga ko haba hari ikintu ciza kiri kuri we wumva washimye jewe rero abonetse uwo muntu nukuri nombye ati thanks sana kuko wanshimye mugano maze gukora dabo ico wanshimiye ico wankundi bon nyambara ikintu nyene nsanzwe nzi canke nanje kiboneka yego gusa urumva nivyo ukunda Nyataye mu gihe ariko no mushimira vraiment nyene urumva ko niteka mu ncamake kuronka umuntu agushima uri umukobwa niteka kuko si gabose kuko urazi ko hari abakobwa babura abantu abahungu babaresha yes urumva rero wowe urinze umuronka n'ukuri sinoba ndi muri babandi ngo aca gutuka ngiki ngo sitagushaka ibintu nk'ivyo nyene oya ndakishura neza kuribuza amashance mu ncama buri kuribuza amashance ushobora kumenya icari cyo ujya mu kandi umuntu ashobora kumenya ahazogwira ico nifuza kubabaza mwese babiri no kubabaza yuko murafise imiryango uko na familia baba mama na dogo zako na kwa zako nawe pia mu gihe uronse akazi cyangwa uronse donc uronse ikintu nashaka kuvuga gutega basha mu gihe uronse umuntu akubwiye yuko hari amakuru mashasha abonetse nko mu masaha y'ijoro ifata mu kibanza cyawe umukobwa eske wewe kuifatamwe gute cyangwa muhira bakuifataho gute wanakuchukulia vipi nyumbani kwa sababu unaweza kupigiwa simu ghafla bana njoo kuna kipindi ambacho kiko kuna msanii fulani kafanya kitu fulani this time unatakiwa uwepo masaa ya usiku wazazi wanachukulia vipi hicho kitu reaction yao inakuwa vipi kwa hiyo muda haijawahi kutokea eti wakanipigia simu usiku wakaniambia eti kuna lakini sijui je kinaweza kikatokea achukulia sasa imetokea utafanya nini wewe kama wewe naweza nikamwambia mzee kama kuna kazi ambayo imetokea sijui the way atanifikiria kwa sababu haijawahi kutokea siwezi nikasema eti atasema hivi kwa sababu sijawahi kumwambia kitu kama hicho ku ruhande rwawe uvyakira gute mu gihe umaze kuronka inkuru yuko hariho akazi kabonetse muri iryo joro kumuririmbyi canke habaye ikintu kanaka ushobora kuja kugira interview n'uyo muntu mu masaha y'ijoro eske abavyeyi bifatamo gute muri uyo mwanya wewe ubwira gute abavyeyi ko bizashoboye gutahura kuri ico kintu bon d'abord jewe mu bantu bansupportinga cane n'abavyeyi banje barimo bavuga baratahura akazi nkora barambaza kenshi byagenze gute ako kazi donc tugaganira nkabatera inkuru nyambara utuntu nyene twabaye utunsolite nyene nkabatera inkuru ngene byagenze bo barabizi akazi nkora nyamba nagiye kwitaba ngene byagenze surtout mama wanje turakunda kuganira cyane akampanura urumva basanzwe bamenyereye nyene akazi nkora bon ibintu nk'ivyo nyene nuvuga bishitse ego ntibirashika mugabo bishitse nababwira ko ngiye ku kazi kandi nabo nyene barabizi yuko mba ngiye ku kazi ndakuvuga ibiri apart y'akazi ntibirimo yes barabyizeye ko mba ngiye ku kazi niyo mpamvu naho byoshika batonyankira canke ngo ngara abavyeyi ngo baca guha umuntu mujane sati nka grand frère wawe ngo mujane ngo agucunge je ngiye ku kazi mba ngiye ku kazi ego ntibonyankira ko ngenda wazazi wako wanachukuliaje wakisikia wewe ni journalist? Kwanza mbele ya kuja hapa kwenye ACV nilianza kwanza kuwaambia na ni watu ambao wamenisupport sana. Wazazi wangu, dadangu na mpenzi wangu. Ni watu ambao wamenisupport sana na ni watu ambao wazazi wangu ni watu ambao wanapenda kunipa ushauri katika kazi. Yes. Ukijitahidi kuangalia maisha ambayo ulikuwa uko nayo miaka iliyopita na hivi sasa, nini ambacho ushawahi kukiona kama kimebadilika kwako tangu uanzie hii kazi? Kuna utofauti na kuna heshima pia hata kwa marafiki zangu. Kwa sababu tukiangalia hata kwenye maisha ya sasa, sisemi uongo, nasema ukweli. Katika maisha ya sasa mtu akijua kwamba una pesa na una kazi, kuna heshima fulani inapanda. Naona kuna utofauti, yani kuna heshima nimepewa. Alhamdulillah. Mugihe imyaka iheze iwawe utaraba umujournaliste
ukiri ku school ukiri ku ishure ucamake mu gihe uza ahantu mwabana hafi na hafi muri uwo mwanya bakwifata nko gute? Bon, kwa kundi nyene byahora kubera ko ndi umuntu ntamenyeranye cyane n'ikibano. Bon, nshatse kuvuga basi ntamenyeranye cyane n'abantu ngo amfite haba hariho amalimite, abagenzi, ababanyi, ngene mubanye urumva kwanza nuko kuntu nyene kenshi mba ndi ku kazi ntitubonana cyane. Nuvuga rero nta cahindutse bya bindi gusa nk'abagenzi baba bari proche nibo nyene babona yuko hari cahindutse ko ntaratangura aka kazi washobora kundonka kuri telefone umwanya wose ushaka kuganira kuri telefone canke kuri call ibintu nk'ivyo nyene. Ariko ubu kubera ko mba ndi occupé arabizi yuko hariho amasaha ndondera n'ayandi mba ndi ku kazi. Bon, nivyo tu akavuga ati nyene basi mu ncamake nta kumenyerana n'abantu cane byahabaye kuva ntanguye kazi kubera naciye ni concentre n'akazi urumva n'abagenzi nabo nyene turaganira ibintu nk'ivyo nyene gusa urumva nyene nk'uko sister bivuze ngaho harimwe akantu ko kukubaha ka respect. Musohokanya avuga ati aha Abraham ndi kumwe n'umuntu muzima nta kintu na kimwe nshobora kubura ndi kumwe na Jinela. Jinela asubire kandi kukubaza, Jinela akunda iki mu buzima bwiwe? Yanyiki akunda iki? Jewe cyane ndakunda kumedita sat akantu keza akantu kabi cyane mbonye umuntu nkaguma ndamuraba nyene ukamengo yene urumva biri muri jewe iyo mbonye ikintu ndakunda kucanariza cyane. Hama byo mu buzima busanzwe ndakunda kwinjoyinga kuba ndi kumwe n'abagenzi ego. Jinela arakunda akazi ki? Yes, ndagakunda cyane bro. Reka tuguhe umwanya udutambire gato. Yo oya usindi muri muziki. Ndakunda umuziki gusa bivana naho mbandi gushika secteur utuza kuri oya umvize ndakubwiye ego ndakunda umuziki sivyo kandi cyane kuri bakunze ni mashaliti. Yes, je ndakunda umuziki gose kandi n'abandi barabitse ko nkunda umuziki cyane ndakunda no gutamba kandi ndanabizi gusa bivana naho ubuki uri mu isoko ukumva umuziki wocutamba nukuri sinotamba nawe no nkura amagurutse nkatamba oya gusa nyene ndakunda gutamba ibintu nk'ivyo nyene byo kubiza ndagutambira inyuma ya kamera. Nikiye kinobwira abakunzi ba Ashali TV muri uyu mwanya? Just ndabakunda. C'est tout. Abakunzi ba Ashali TV reka duse nk'abasozera ikiganiro cyacu ariko nonge ndabibutsa yuko mwogira subscribe kuri channel yacu na share na comment tutibagiye no kuri Ace TV. Okay. Hama akajambo kanyuma ku bakunzi ba Ashali TV. Bon, abakunzi ba Ashali TV tuno babwira nuko bobandanya babakurikirana ama TV online turi ngaha ku bwanyu just kugira tubashikirize ibintu bibahindurira mood kuko urazi ko baba biriwe mu bintu bitandukanye babandanya babakurikirana no kuri Ace TV donc nyene bwa bumwe nyene tubibone. Abakunzi ba Ashali TV turi kumwe, ciao, turabakunda cyane. Bye.